nk'umurundikazi bivanye n'imico n'imigenzo ndetse kuva na kera narindi twari tuzi yuko kuva kuri basokuru twari tuzi yuko umurundikazi cyangwa umukenyezi ndetse umurundikazi wari we wese yabwirizwa kuba afise umushatsi uri kama. Isanamu Media. Nitwa Diane Nduwayezu, fondatrice d'Audition Salon, nkaba nkora amavuta y'imishatsi kama yitwa DTN Oil. DTN Oil ni amavuta meza cyane akuza umushatsi, avura imba, ku bantu baguma biyagaza arabafasha, kuba mama bosa murazi yuko iyo mwosa imishatsi yanyu icika cyane, DTN Oil irabafasha cyane. Ndetse n'abantu bakunda kwiyagaza mu mutwe bagira imba, aha bacitse imishatsi aha imbere, ndetse n'abantu bakunda gusuka ibisuko bikabacira umushatsi ugasanga imbere ntawo bafitse, ndetse n'abandi bakunda kwambara ama perruque ugasanga umushatsi wabo wacitse, DTN Oil irabafasha, ikozwe mu bintu biri kama, biri naturel. Kaze DTN Oil irahandi ku bwanyu. Nibaza ko ata muntu numwe yobacidoga ko umushatsi wiwe ucika mu bantu bakoresha DTN Oil. Isanamu Media. Umugambi kugira ndawutangure nuko nabonye abantu benshi bari bafise ibibazo by'imishatsi icikagurika. Apart yuko twakora salon ya naturel, hama abantu bakama baza batwitura imishatsi yacu ntikura, imishatsi yacu iravungagurika, imishatsi yacu iracika, niho naca niyumvira DTN Oil, ndayitestingira ko hama mbona namavuta meza cyane. Nanje imbere narakunda gusuka ibisuko bikancira umushatsi, mbona nanje imishatsi yaje iravyibushe isa neza, niho niyumvira DTN Oil ko nabandi yo bafasha nkayabaha, nkabona ikarabafasha. Ndetse n'abamama ndayahaye abana babo batagira imishatsi bakagaruka bambwira ati nyongera ya mavuta, kumbe wa mwana wanje hamwe nashaka kumumesha wa mushatsi waraje, ubafise umushatsi mwinshi. Ndetse n'abandi batanguye kugira ubuhanza mugabo utaraba totalement, nayone arabafasha cyane. Ndetse abahungu, abamama, abasore, abana, DTN Oil ikoresha abantu bose, abafite ama dread. Isanamu Media. Intambamyi nahuye nazo nuko hariho ibintu byansaba ko ngura, byansaba kurondera amadovize, ndetse n'uducupa nkoresha utuuye hari gihe ahi Bujumbura dushobora kubura, bikansaba ko niyungunganya ukuntu ushobora kuturonka, ntibiba byoroshe. Isanamu Media. Ibinshi intege birahari ni byinshi cyane, mugabo kubera ko nabonye ineza y'aya mavuta ukuntu akundwa cyane, ukuntu bayashingira intahe, nico catumye ntacika intege, numva nobandanya nkora. Intumbero nyamukuru nuko nari shaka yuko abantu bose bafise umushatsi kama babona ko bafise umushatsi mwiza, batakigira ibibazo byo gucikagurika umushatsi, batakigira imba mu mutwe, hahandi mwibabara ugenda uriyagaza gutya imba kubera imba nyinshi, hahandi usanga umuntu yakase umushatsi kubera imba, hahandi umuntu adashobora gufunga agashinyo kubera ko ahata mushatsi afise wacikaguritse. Abantu benshi bimosha, ndetse abandi bagafata ama decision yo kwambara ama perruque kubera ata mushatsi bagifise. Rero intumbero yanje ari yo kubona abarundi kazi bose bafise umushatsi kama baberewe, hahandi mwibara ugenda bakuraba wow uraberewe, ubona umushatsi wawe. Isanamu Media.
nobahanura yuko botunga imishatsi yabo kama kubera ko umushatsi kama nubwo utoba washoboye kuja muri salo bagufashe washobora gusokoza afro ukaja mwibarabara ugahura n'umuntu akakubwira uraberewe ariko nk'umuntu afise produit ntashobora kuja mwibarabara atagiye muri salo ndetse iyo tunyagiwe umushatsi kama urashobora kunyagirwa ejo bugaca ukaja ahantu canke ndetse no mwijoro ugashobora kuryama vyoroshe ariko umuntu afise umushatsi wa produit anyagiwe ntiyoshobora kuryama atabanje kuwumutsa ucunuka kandi ikindi naco nuko twoba fier no kuba abanyafrika tukerekana karanga kacu kuko umushatsi niwo werekana umunyafrika w'ukuri niwo werekana umurundi kazi w'ukuri ndetse uragaragaza ubwiza bw'umunyafrika. Isanamu Media. Hama ikindi naco nohanura abantu benshi b'abanyafrika nuko kenshi ayo ma produit de frise à long terme aratera ama cancer. Ego hama apari ivyo nuko uzosanga imishatsi yabo nayo nigira vungagurika icikagurika kubera ko izo produit zabo na zone ntizizewe kubera ko baguma babihindura rero nimuze mukoreshe DTN oil antuka ntimuzidoga intahe ni nyinshi abayakoresha ni benshi ngahi Bujumbura ndetse no hanze hari abatwizera bakayakoresha rero ntimwitinye DTN oil ni nyinshi ku mishatsi yanyu ku bantu bifuza umushatsi kama bashaka kubegwa bashaka gusa neza bafise umushatsi wabo muze muri DTN salon muzoronka ibintu vyiza gusa. Isanamu Media. Ama produit dukoresha ibintu biri fait maison bisigura yuko dukoresha ibintu kama byo ngahi wacu mu Burundi nta bintu dukura hanze turakoresha igitungurusumu oignon rouge gingembre ndetse n'ibindi ego ubumenyi bivanye nuko nari nizi ibintu byo kwa muganga narabonye ibintu bimwe ndabona nk'abamama baba bose cyane barakunda kuza ugasanga umushatsi wabo uracikagurika hamanye no kumva arakubwiye ati murandangira umuti w'umushatsi ucika ndetse n'ahandi nkagenda ndabibona hama nanje naragize ico kibazo hama ntangura kwiyumvira inyishu y'ivyo bibazo niho naca niyumvira DTN oil. Isanamu Media. Intego nyamukuru nifuza gushikako nuko nobona abarundi bose ndetse amasaro yose n'abarundi kazi bose bakoresha DTN oil ego ndetse n'amasaro yose ndetse ndavyifuza mu myaka iri imbere yuko à l'intérieur du pays boba bakoresha DTN oil. Isanamu Media. Ndavye aho natanguriye ntibiba vyoroshe mu ntango ariko kumwe n'Imana mushobora byose biragenda neza ndize n'ubundi ko bizogenda neza gusumba uko bimeze ubu. Isanamu Media. Mugambi no hurundi gwaruka rutaratangura canke gwipfuza kwihangira imirimo ni ikintu ca mbere no rubwira nuko gokura amaboko mu mpuzu rukumva yuko byose bishoboka ukuya amaboko mu mpuzu byose birakunda tureke kwishinga amarigara twumve yuko tworondera ikintu dukora ndetse nyambubonye ahandi bariko barakora imyuga genda wige nawe bizogufasha nta muntu azi umwuga ashobora kubura uko abaho nubwo udashobora kubaho uko uvyifuza ntiworara inzara uko biri kose. Isanamu Media. Amavuta ameze neza ku bantu rero bafise imishatsi itava hiri idakura isa neza uyisize ugira imishatsi ifise amagara meza. Tana n'aya mavuta ya DTN oil nukuri aya mavuta ni meza cyane ntuyagaza mu mutwe nta mbugira baryo abantu baguma mu mutwe bikorako oya. Aya mavuta n'amavuta ahinguwe mu bintu vyiza cyane uriko urayakoresha urabona ingene imishatsi yawe igenda irahinduka wari ufise nk'imishatsi cikagurika imishatsi idashaka kuva hiri ngo ube miremire canke ugasanga mu mutwe wawe uguma umenga nta traitement iriko mugabo umaze kuyakoresha urabona yuko imishatsi yawe igenda irahinduka petit à petit ukabona akamaro yakugiriye.
Isanamu Media. Je nitwa Nzeyimana Aline, amavuta DTN oil ndashingira intahe cyane kuko uretse ko afise imishatsi myinshi benshi bambona bagashingira intahe bagasamara bakabaza ati iyo n'imishatsi yawe. Nari ifise ikibazo cy'imishatsi ngaho imbere itakura, ariko maze kuyakoresha uko babitubwira nkagira massage ya cuir chevelu, nabonye pousse rapide des cheveux de la devanture, ndabona yuko hariho intambwe ishemeye. Isanamu Media. jewe mu Mbonakazoza 2040 2060 nifuza ko nzoba ndumugwizabikorwa w'umugwizatunga ashobora gutanga akazi ku bantu barenga 100 n'abandi, agatanga amakori, hama ayo mavuta ya DTN oil akaba azoshorwa ku rwego mpuzamakungu, hama hakaboneka amafaranga y'agaciro akaza gusahiriza igihugu canje canyibarutse. Isanamu Media.